ugiye kuraba nk'ibintu vyagiye biraba n'ibigenda biraba no mba naracitse intege narabihevye ariko ndakomeza. Ucinjira muri cinema canke muri industry entertainment ntivyari vyoroshe cyane, warabonye ko ubuzima buhindutse buvanye n'ubwo wahoramo. Wakira ingorane zigushikira gute? Ziya komantere mbi canke nziza wazakira gute? Hewe nararize vraiment, nagiye mu nzu ndarira ndavuga ati Imana ndagusavye basimfe gatoya cenzuka kubera abana banje urumva abana baronka ikibarera bazinzuke nka après 3 jours basi vyagabanutse yo Mana nukuri ko barambeshe bamvuga ibintu. Hama munyuma ngenda ndamenye yakashigiye nahavuga yuko yahatswe kwahukana gukira amafilme mugashikaho kikiyagiye ahabaho bibaza ko ari nka story yo mu bitanda uri kurekana canke ibindi uwo mugabo atigeze bitahura. Hari abantu bagihura ingorane nizo muri rusange. Jewe mugabo yarabonye episode nakinye mugabo ntiyatahuye ko ari byo ndiko ndakina, yibaje ko ari byo ndiko ndabamwo ari byo nabayemwo. Harabaye birebire ku buryo bishika no mu muryango. Ego abantu benshi barahura n'inzo ngorane cyane cyane burya igitsina gore barahura n'ingorane mu mwuga si no gukina filme gusa ugasanga adandaza hafi y'umuntu w'umugabo hajya nk'umugabo we aje akabona wa wundi bariko baraganira cyangwa bahana bakaja bavunjiranira ugasanga umugabo kaciye kaja mu mutwe badati baramutwa agenda mu bindi bintu. Rero burya kwisanze umukenyezi wese ari mu mwuga arahura n'impambamizi ku rugo rwiwe. Nico bituma dusaba yuko abashinga ntahe vraiment bo kwizera abakenyezi babo kandi bakanabashigikira. Ngo bishika nyene filme zigera saa 8 z'ijoro bakabitahura. Bakabitahura ariko kandi nawe uri umudamu ukamenya ukuntu ushobora gukingira urugo rwawe. Ndi ku buzima bwacu bataba babuzi. Ofite hari abantu bakubona kuri ekran nkuko bakibaza ko wowe bakuzi wese bazi ibintu byawe byose bakabona iki n'iki ariko rero bakubise frappe nka kuri ukabereka ibintu bigombe bibe umva batekereza gutanga ati tikumbe bimeze ukuntu. Ego rero nico gituma ndakunda kubwira abantu badukurikirana bamenye ko turi abantu turatandukanye. Abantu babona kuri ekran twese undi buzima bwacu batamenya batabona. Rero ntuzucumbo nukuvuga ati ugenda muzi natwe twarakuranye n'ubu. Naga commentaire karo nabonye bavuga ati kagize mariage agira zime kuko yahora atunzwe n'abandi bagabo baza bakamuhereza bakamurihira inzu. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Fanny. Kaya kanibabya Faxinera. Fanny Lavine. Hari akantu ka Faxine. Faxine. Umeze neza. Umeze neza ndashima Imana. Sema mbone ibintu bisaba cyane. Bana ko nawe ni mu Pentecote. Imana igumanyongereza ko cyane. Hajya ntwa kuri mu Pentecote. Oya. Kuri mu Katolika. Mu nyuma turafata decision. Ego. Ndakiretse nk'umwami n'umukiza. Hari igihe rero bakunda kuvuga ngo abantu bashaka kwakira umwami Yesu n'umukiza. Mugabo akabivuga muri rusange kazibona umuntu ari doboye bitari no ku mutima cyane cyo mukagenda muganye n'umuntu. Hajye bibiri ku mutima nawe umenya gute ko bitaba biri ku mutima. Kandi ari gihe bavuga ati wewe bakubona vayo nyaruke muhemu yarara yaganiriye nawe n'ukuganiriza wewe akateka ncomoke basi kugira uhisemo gucungura abandi urumva bibyo benshi kumva bene byo. Ego gusa nyine bari hatari cyane ukungene wayitwaye mu bantu benshi cyane tutari twiteze ariko ku majwi waboneka ko ufite abantu benshi bakukurikirana. Wiyumvise gutuma urujya mwana? Nararyohewe cyane kubera ko nabonye ko bwa bundi b'abantu bankurikirana ntabwo ari abankurikirana gusa bwo n'abakunzi banje ntabwo ari abafana kubera ko abafana urazi yuko nyene hari umuntu agufana nyene bigahirira aho ako umukunzi wawe agukurikirana n'umukunzi wawe aba yumva yuko iterambere ryawe kora gishimiye. Rero nararyohewe birenze ndavyibutsa ahubwo n'umucyo mva abafana banje n'abasoma miliyoni 3 burazitahanye. Ego kandi mwe kumwe n'ibihangane cyane bari hatari cyane. Nkanje ugiye kuraba nk'ibintu vyagiye biraba n'ibigenda biraba no mba naracitse intege narabihevye ariko ndakomeza. Ucinjira muri cinema canke muri industry entertainment ntivyari vyoroshe cyane, warabonye ko ubuzima buhindutse buvanye n'ubwo wahoramo. Wakira ingorane zigushikira gute? Ziya komantere mbi canke nziza wazakira gute?
ndibuka umunsi wa mbere nabona banyatatse nyine bavuga nabi mu commentaire mabi ibintu babesha hewe nararize vraiment nagiye mu nzu ndarira ndavuga ati Imana ndagusavye basimfe gatoya cenzuka kubera abana banje urumva abana baronka ikibarera basinzuke nka après 3 jours basivyagabanutse yo Mana n'ukuri ko barambesha bamvuga ibintu hama munyuma ngenda ndamenye kira amafilme mugashikaho kikiyagiye habaho bibaza ko ari nka story yo mu bitanda uri kurekana canke ibindi uwo mugabo atigeze bitahura hari abantu bagihura ingorane nizo muri rusange ego abantu benshi barahura n'izo ngorane cyane cyane burya igitsina gore barahura n'ingorane mu mwuga si no gukina filme gusa ugasanga adandaza hafi y'umuntu w'umugabo hagira nk'umugabo we aje akabona wa wundi bariko baraganira cyangwa bahana bakaja bavunjiranira ugasanga umugabo kaciye kaja mu mutwe badati baramutwa agenda mu bindi bintu rero burya kwisanze umukenyezi wese ari mu mwuga arahura n'impambamizi kuri urwo rwiwe nicyo bituma dusaba yuko abashinga ntahe vraiment bo kwizera abakenyezi babo kandi bakanabashigikira nubwo bishika nyene filime zigahera saa 8 z'ijoro bakabitahura bakabitahura ariko kandi nawe uri umudamu ukamenya ukuntu ushobora gukingira urugo rwawe egi izo filime namba zihera saa 8 mbega wari wabimenyesheje avant ko uwo munsi utaza gutaha cyangwa umuntu namba atari we uri CEO atari we ujejwe ivyo bikorwa by'iyo sinema wabasigurira yuko muhira utegerezwa gutaha kare ukamenya ko ufise urugo kandi utegerezwa kugubaka wowe nyene yego ni Fanny Lavine turamubonye yaharari umudama tubaza ari divorce muga mu nyuma aronse umukunzi wiwe abantu ati ibintu biranyarutse bivanye naho bari babiboneye abantu bari bazi ko ari imyaka 2 canke ari 3 canke ikindi gihe kiyagiye cyari kimeze gute kuri wewe kiriya gihe nabo nyine bavuga ndavuga ati Imana ishimwe barabonye yuko bwa bundi ku buzima bwacu bataba babuzi ufite hari abantu bakubona kuri ekran nk'uko bakibaza uko wowe bakuzi wese bazi ibintu byawe byose bakabona iki n'iki ariko rero bakubise frappe nka kuri ukabereka ibintu bigombe bibe wumva batekereza gutanga ati tikumbe bimeze ukuntu ego rero nicyo gituma ndakunda kubwira abantu badukurikirana bamenye ko turi abantu turatandukanye abantu babona kuri ekran twese ubundi buzima bwacu batamenya batabona rero ntuzucumbo nukuvuga ati ugenda muzi natwe twarakuranye n'ubu naga commentaire kara nabonye bavuga ati kagize mariage agira zime kuko yahora tunzwe n'abandi bagabo baza bakamuhereza bakamurihira inzu narazivye nibahumure uretse kuzima sindanatangura bivanye n'igicapo jewe mfise kandi n'Imana inyemerera sindatangura gukora nyine neza kurugeze nifuza gukora ese ndiko ndazima ubunyene ariko hazogera igihe nanje bikuko ndabihagarika ariko Imana ishimwe kuko filme nawe uri umusaza urakora ahubwo niho nzoba ngezweho cyane n'inasaza abantu bagendereza cyane abantu bama bari ku muntu ushikaho mariage ihera ushikaho binjira mu byo kwibaruka yarengeje igihe yavyaririye iminsi uko nuko mu majambo menshi abantu ntibabura icyo bavuga igihe cyose abantu bazokama bafite ibyo bavuga icyiza no kurabana n'umutima wawe kandi ugahuza n'uwo mubakanye mukaba mufite ukuri kwanyu muzi abandi ntacyo bitwara twizere ko umuntu ashobora gutungwa na filime niko kazi ka Fanny Lavine konyene niko kazi ko wantunze konyene tungana twese mu minsi ifa ko tumira bene ngo nta mwuga udakize kiretse wo kuroga gusa fuko dutangana twese so ndiko ndabona cyane harimo abantu ba papa bakuze abamama bakuze imice yose irikira bizamwo nibazo ko ari iterambere ryiza riba rihari muri rusange ahubwo abantu bakuze no kuri muze vraiment kanje nk'ubu ndakeneye umumama nk'uwa 60 n'umupapa wo mu myaka nyine abantu bakuze kweka mutaza gukora filme vraiment ntibarera bitahura neza n'ubwo cyangwa ngo yenda tumashobora ngana ngo abantu ngo bombana gute muze vraiment n'umuga mwiza kandi utaraba n'imyaka gusangira ngo uraba ivyo uri kurakora kuko sinovuga hariho n'abandi usanga bakora filme bagakina ibintu bititura imico ugasanga bariko bararenza urugero nyine ariko mu kwigisha iko kuvugira pratique kuri televiziyo
pratique muri filime muri filime pratique Ouais. si zose uko yigisha umuntu afise amaso mu gikino fanye kwerekana kamwe kuri kamwe si byose urashiramo imbabarira amaso bana vya bindi urumva ngo haheze iminsi tuca dusanga piscine tutakweze ukuntu wayiteye kandi mwabona hanze yose bekereyeritse oya biriya nivyo hanze nyene mu Burundi hariho ego ntitwogira Fanny nibaze ko kakantu kavu kakantu ko gushwana abakinnyi b'amafilme usanga bafite amabifu n'iki nibaze n'umunsi ko muri hamwe je ku ruhande rwanje ndamahoro nta muntu n'umwe dufitanye bifu kuko murankurikirana ko hari igihe posting ibya Beri hari igihe sora posting ibyo wawe abona ko ubucuti buri hamwe nta kibazo kabisa gihari so ikiganiro open mic nikaga jambo bwira abakunzi ba Fanny Faxela abakunzi ba Fanny Faxine ndabwiye ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha ndabatumirira kubandanya munshigikira mu masengesho yanyu mu bikorwa aho mubonye link yanje muyipartage aho mwumvise akaraka mumbarira jewe ndi maboko igihumbi kandi ndahari ku bwanyu so asante sana nashukuru